Mu nama y'abakenguzamateka bose yarirongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyene iteka Emmanuel Sinzohagera barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa ijanye n'amasezerano y'ibihugu vya Afrika kubijanye no gwaruka. Hakaba hari kwigenekerezo rya 8 Kigarama muri uno mwaka. Ariko arasigura iyo nteguro y'ibwirizwa umushikiranganje François Havyarimana aramutse ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi yamenyesheje ko ayo masezerano afise amahangiro yo guha intumbero ibihugu vya Afrika kubijanye no kugene vyokora kugira ngo gwaruka rutera imbere no gushimikira kugwaruka mu migambi y'iterambere kandi rugahabwa ijambo kugira ngo ruterere mu iterambere rya Afrika. Ayo masezerano azotuma kandi ugwaruka gwishira kandi gwizane mu bihugu bigize Afrika gungurana ubumenyi rushobore kandi kwiga tankomanzi mu bihugu bigize Afrika ndetse n'ibicuditse na Afrika. Muri Afrika urwaruka nkuko mubizi ni rwinshi cyane ari naco gituma ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika rishira imbere imigambi y'iterambere ishimikiye kurwaruka. Rero ku bumwe bwa Afrika iterambere mu bihugu vya Afrika ridashimikiye kurwaruka ryogorana cyane mu gihe tuzi yuko urwaruka ari rwo rwinshi cyane. Ari naco gituma rero ibihugu vya Afrika vyagiye hamwe kugira ngo vyemeze aya masezerano azotuma urwaruka rutera imbere mu bihugu vya Afrika eka mbere no mu gihugu cacu c'u Burundi kidasigaye inyuma. Ayo masezerano afise amahangiro akurikira. Ubwa mbere nuguha intumbero ibihugu vya Afrika kubijanye n'ukuntu vyokora kugira ngo urwaruka rw'ibihugu vyacu rutera imbere. Ubwa kabiri nugushimikira kurwaruka mu migambi y'iterambere ry'ibihugu vya Afrika kandi urwaruka rugahabwa ijambo kugira ngo ruterere kubijanye n'iterambere rya Afrika. Iterambere rya Afrika rishoboka mu gihe urwaruka na cane cane urwaruka rwize ruzoba rufise uruhara rukomeye mu itunganywa ry'imigambi y'iterambere. Ayo masezerano kandi afise ihangiro ryo guhimiriza ibihugu kugira urwaruka ntirukumirwe rwishire kandi rwizane mu bihugu vya Afrika kandi rwungurane ubumenyi mu bisata bitandukanye rushobore kuja kurondera akazi canke kwiga atankomanzi mu gihugu icarico cose ca Afrika eka mbere no mu bindi bihugu bisanzwe bicuditse na Afrika. Ingorane zisigaye zibonekeza mu bihugu bimwe bimwe aho gwaruka rusinzikarizwa ubuzima iyo ruba gwagiye kwisumamwo, aho usanga ibihugu bimwe bimwe bikumira urwaruka rukiri ruto kutaronka aho gwimenyereza mu bijanye n'akazi biri mu bibazo abakenguzamateka bashikirije umushikiranganje François Havyarimana. Bagenda mu bindi bihugu ari ivyo ari ukwisumamwo canke n'abashobora kuba bagomba kwiga dans les pays africains, ugasanga barabatoteje hari n'abahasiga ubuzima. Dufatire ku karorero ko muri Afrique du Sud mu minsi heze mwarabikurikiranye hariho abajene batari bake bahatswe gupfa kubera ko bavuga ngo baje kubatwara akazi. Dufatiye ku kandi karorero ko muri Libye ubunyi hariho abanyafrika bajene bagurishwa nk'inyagano. None leta y'u Burundi ko muri charte itekanye iki kugira ngo baprotege les jeunes burundais ntibagwe muri iyo mitego. Murakoze cyane. Ibihugu bimwe bimwe vya Afrika kubera ibirana ry'abantu amatongo asa n'ayaheze. Ibindi navyo bifise amatongo acagutse cyane kubera abantu benshi bifise. None muri mizane evre y'iyi charte ubwo hoba hariho
aho twosanga kumbure igihugu ifise abenegihugu benshi n'urugwaruka cyane cyane ngo rugize abenegihugu ubu turavye nko mu Burundi, mbega abarundi canke abo mu kindi gihugu bashobora kuja kurondera itongo mu kindi gihugu. Daro kadri ni kwari charte africaine, muri solidarité africaine baza kwico cari gikenewe. Mugabo rero hagira nti none ko n'ibihugu bimwe bimwe twibona ngo birafise amatongo, gusa navyo amabwizwa yavyo hari ibyo usanga mbere umwene gihugu atafise droit kwe nivyo afise droit d'exploiter iryo tongo, mugabo ugasanga ntavuga ati ibwizwa shingiro ry'igihugu canke ibwizwa rindi ry'igihugu rivuga yuko amatongo yose ara ya leta, abene gihugu hagira uburenganzira bwo kuyakoresha gusa. None ya article y'icenda izoshirwa mu ngiro gute? Ndacacane dufatire ho ngahi wacu aho tubona by'ukuri amatongo asa n'ayaheze. Yabaheho solidarité africaine kuyu muntu abuze itongo muri iki gihugu ashobora kurironka mu kindi gihugu. Niyo makingana yifise kuri ya article y'icenda. Murakoze. Nkuko abandi babivuze, nimba n'abakuze batashobora kugira mobilité, ugwaruka gogo muzoruha mobilité imeze gute? Kuko turacafise ikibazo sur le continent africain. Nous parlons de l'Union africaine, nkuko twovuga l'Union européenne. Mugabo uravye l'Union européenne na l'Union africaine en termes de mobilité, abanyafrika turacafise ikibazo, tubivuga gusa ku munwa. Kuko nimba tuvuga l'Union africaine, nous pouvons nategeda kwideplacer kuri tout le continent africain sans même pas demander de visa. Donc turiko tuvuga ngo ugwaruka ngo rugire mobilité, natwebwe dukuze nta mobilité dufise. Moi je trouve que c'est un peu absurde. Nimba tuvuga l'Union africaine, kuko ni charte de l'Union africaine, nibabanza ahubwo bakemure ikibazo ca mobilité. Sur le continent africain birababaje kubona uri umunyafrika kugira ugende mu kindi gihugu cyo muri sur le continent africain, kandi icyo gihugu kiri membre ya Union africaine, ugasanga ni ntambara ni ngorane, alors que muri Union européenne, muri Union uva uja hajya nta document bakubaza, nta barriere, nta kwa. Twebwe rero nibaza yuko rimwe na rimwe hari igihe tugira by'ukuri amategeko mugo ugasanga la mise en œuvre yayo ugasanga iguma ari problem. Tugatora amategeko ni byiza, uyisomye by'ukuri ni charte nziza cyane, yanditse neza cyane kuri kazoza kugwaruka, kuri kazoza ka Afrika. Mugabo nkavuga ni hari inzitizi nyinshi cyane Union africaine itarakura mu nzira kugwaruka gwacu by'ukuri. Usanga la mise en œuvre y'ivyo byonyene bito ari ngorane. Umwana akiga, amaguverinoma kita ku rutare akakigisha abana, mugabo hageze yuko aronga muri cya gihugu nyene ngaha nyene, ugasanga abana nta na droit yo kugenda kugira stage bafise. Umushikiranganje nawe akaba yaciye atanga umuco ku bibazo yashikirijwe n'abakenguza amateka. Aha rero ico no bivuga ko nuko burya abakuru b'ibihugu iyo constat nabo nyene barayibonye yuko umuntu avuye mu gihugu iki canke kiriya ashobora kugira ingorane mu gihe agiye gupagasa mu kindi gihugu canke agiye kwiga mu kindi gihugu. Ari naco gituma umuti wa mbere ari uwo gushiraho nyene aya masezerano, kugira ngo koko ibihugu byose vya Afrika vyumve yuko umuntu canke umujene avuye muri iki gihugu akaja mu kindi ari uburenganzira bwiwe. Bisigura rero yuko iyi charte yonyene ubwayo ije gutuma ico kibazo gitorerwa umuti en partie. Ico ni cambere kuko igihugu gicashize umukono kuri amasezerano kizoba cemeje yuko
umujene azova mu gihugu iki akaja mu gihugu iwe akagira akabari protege par iyi charte. Nkuko nabivuze, iyi charte nubwo ivuga iti hariho liberté, hariho droit kwitongo, ayo madroit acabwirizwa kwisunga amategeko ahasanzwe y'ibihugu. Burya ugiye mu kindi gihugu ukeneye kurima urashobora kurima. Ndazi neza abarundi bari mu bihugu duhana imbibe bafise amatongo kandi bakayarima, mugabo ayo matongo ntibaca bayagira ayabo, haba hariho des conditions. Reka mbere sinda navuge no ku migenderanire hagati y'igihugu n'ikindi, no ngaha mu gihugu hagati usanga aho ufise itongo rinini n'ufise itongo ritoyi adafise harima, hariho des conditions nubwo muba muri mu gihugu kimwe kugira ngo uje kurima itongo rya naka mu gihe atabariko ararikoresha. Abakenguza amateka bamaze kuronka umuco ukwiye ku bibazo bari babajije baciye bemeza 100% iyo nteguro y'ibwirizwa.